Bakunzi ba Kadoza FM ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu kiganiro mvura. Ikiganiro cuno musi kiza kubayagira ku ngwara yo kuvyimba amaguru nkuko mubizi ikiganiro mvura ni ikiganiro kiduha umuco ku ngwara zitandukanye tugenda twumva mu kibano. Uyu musi rero sindi jenyene kandi ndi kumwe na muganga Priyamandeza amaso ndagwa ikaze. Ndabaramukije. Ndikume kandi na muganga Claire Umuhoza ndagwa ikaze. Ndaramutse neza. Ndabaha ikaze rero kandi mwebwe mwese muko muradutega abiri Lorita Flavia citegetse nje ngira ngo ndakibashikirize mukanya turinjira mu donido rya kino kiganiro cacu. Ndongeye kubaha ikaze bakunzi ba Kadoza FM nkuko nemejeje kubabwira mu ntangamarara ya kino kiganiro yuko tuza kuganira ku ngwara yo kuvyimba amaguru ariko bamwe bohava bagira ati mbega kuvyimba amaguru yo bari ingwara. Muganga Brilliant, mbega kuvyimba amaguru yo bari ingwara? Nkuko tuza kwibona kuri kiganiro cuno munsi si ingwara ni kimenyetso cerekana ahubwo izindi ngwara kuko ukuvyimba amaguru biba vyerekana yuko hariho amazi ategerezwa kuba ari mu tunyabugingo ntaba akiri indani mugabo atangura gusohoka aho atategerezwa kuba niho umuntu aca atangura kubona amaguru atangura kuvyimba birengeye uko umubiri usanzwe umeze. Ego novuga gose yuko yo abari ikimenyetso c'ingwara kandi abari ingwara z'umuntu amaranye igihe kininiya kuko bifata igihe kugira bishike kuri urwo rwego umuntu atangura kuvyimba amaguru. Yego muratubwiye yuko kuvyimba amaguru abari ingwara yinyegeje inyuma none ni ryari umuntu amenya yuko yagwaye? Ivyo dukunze kubona mu kazi ka minsi yose ku bitaro abantu bagenda kuvyibuka bageze kure kuko nambabwiye yuko hari ibintu bifata umwanya munini uko kuntu umubiri wahora ushira ayo mazi mu tunyabugingo bitabigikunda bisigura yuko hariho ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri vyatanguye gukora nabi. Nk'akarorero notangura kubereka ni nk'abantu baba udafise nk'ingwara z'amafyigo. Ingwara z'amafyigo navyo turazi uko zishobora kuba zivuye no ku ngwara z'umutima baratangura kugira izo ngorane iyo badakurikiranwa neza. Ni nka kurya ane ingwara z'umutima kenshi umuntu agenda aramenya imiti aha umugwayi aravye ibimenyetso bimwe bimwe. Rero ico kimenyetso cyo kuvyimba amaguru nuko haba hariho ikintu kitariko kirakora neza mu mubiri w'umuntu. Ego muratubwiye ingene umuntu abimenya. Muganga Claire, none ikimenyetso nyamukuru umuntu amaze kuvyimba amaguru kimwereka yuko yamaze gufatwa n'ingwara, kimenyetso nyamukuru ni kihe? Harabahava bavuga ati ngira ngo biramurya canke ukundi kuntu canke ugasanga ntanababara. Ikimenyetso nyamukuru urumva muri uku kuvyimba amaguru biri kwishi. Hariho abo bavyimba urumva tuvuze kuvyimba amaguru uvyimba ikirenge. Kuvyimba ikirenge naho bibona cyane cyane no hita ku mugongo w'ikirenge canke kunda y'ikirenge sinzi ngene twabivuga. Hanyuma bigaca biduga bigafata ukuguru no mu bega no hita muri cheville bahita ku mu kirimi ciki muri cheville niho haravyimba cyane hoho bica vyibonekeza cyane bikaduga bigatwara ukuguru kose hari n'igihe birenga amavi bigafata n'aha twita ku bibero. Ego bigashika rero hariho bavyimba usanga yavyimvye ukuguru kumwe konyene ukundi kukomeye n'ahandi usanga yavyimvye amaguru yose akavyimbira rimwe. Umva ivyo ni ibimenyetso uko usanga havyimvye gusa ikirenge nuko ubuvyimba bugenda buraduga bwongerekana nibwo burerekana la gravité novuga yiyo ngwari iba yagufashe. Nuko usanga aho kuvyimba amaguru yose havyimvye ukuguru kumwe hari ingwara biba vyerekana biba vyatumye. Ariko kuvyimba en soi urumva nyene ni nka kumwe
upompa igipurizo ni kubera byo bitumvumva kujya nyene igipurizo kikweduka niko n'umubiri ukweduka ntibifise ntumva neza ntuburi kurumva neza ko unahonyoye urumva neza ko umubiri uri kurakweduka ukamengo urasaduka wohava unasaduka ariko rero hari n'igihe hiyongeye ko ububabare ko ubwo buvyimbe bw'amaguru ico kimenyesha ubuvyimbe bw'amaguru bivanye n'ingwara ntibwama buri kumwe n'ububabare bwinshi cyane ukamengo uhonyoye novuga ku mbugita ikintu kigutobora cyane canke n'umubabare bwo muri mole mbega no hita gute ububabare bubabaza cyane oya mole nyene niko tuhavu urumva bivanye n'ubwo bubabare aho buri wese ntavyumva co kimwe ariko hari ububabare burinze buza ububabare butuma no gushira ikirenge hasi vyanka aho n'ukuri ntusubira kuvuga ngo ejo nzovyimbuka oya haba ari ingwara kandi tuvuga ko yoroshe iba ari ingwara itoroshe biba bikenewe ko ushikira by'ukuri kwa muganga utarinda kuguma wicaye ngo urindire urumva rero ni ikimenyetso cerekana ingwara zitari zike kandi en soi sinovuga ko zoroshe urumva ni hariho utunyabugingo twinshi tuba tuko turamererwa nabi ibi inye Dr. Claire havuze yuko umuntu arinda gushikira ku rwego rwo kubabara nuko biba bimaze akanya byariyegeranije ikindi gerageze abatwumviriza yuko bashobora no gutahura hariho no byita amaproteine umubiri wacu ukora ashobora gufasha ayo mazi donc nako ndavuga aguma indani mu tunyabugingo rero iyo nk'igitigu gitanguye kugwara kenshi duhora tubibona hari igihe uvyimba kunda hari igihe uvyimba ku maguru nuko ako kantu kaba katanguye kubura iconye ni kimwe mu bituma ne naco gituma umuntu yatanguye kubona ibimenyetso nk'ivyo ni byiza no kuja kwa muganga kugira umuntu amenye aho ahera kugira amuvure nimba avura igihimba c'umubiri c'igitigu nimba avura ic'umutima nimba avura ic'amafyigo ivyo ni kenshi donc nivyo bishobora gutera izo ngorane yego mwatubwiye yuko hari ingwara ziba zinyegeje kumbura ariko baratwumviriza buhava bavuga ati none izo ngwara zituma amaguru avyimba nizahe unumva nivyo mpereye ko ndashobora guhera nk'ivyone by'igitigu iyo igitigu cagwaye igihe kirekire ntikibe gikora izo proteine zifasha ko amazi amwe aguma mu tunyabugingo proteine twavuga ko ari ingaburo oya hariho ndema mu mubiri ndema mu mubiri urumva ako kantu katagikorwa bikwiye ntibiba bigikunda yuko ayo mazi aguma aho yategerezwa kuba hanyuma atagumye aho yategerezwa kuba atatangura gusohoka agasanzara ahantu kandi rero iyo atanguye gusanzara hasi iyo umuntu atagiye kwivuza hakiri kare n'ahandi agenda arasanzara sinzi ko kenshi n'abatumviriza kenshi hari ababibona hari igihe usanga umuntu yonze gose mugabo aravyimvye inda nini gose amaguru aravyimbye hariho rero n'igihe biteba bikaduga n'ahandi bigashikira no mu mahaha aho oni naho nyene umuntu abategerezwa kuja kwivuza hakiri kare izindi ngwara dukunze kubona nizo z'umutima donc iz'umutima n'iz'amafyigo kenshi novyita gute birahanahana bishobora kwegana kuko umuntu agwaye ingwara z'umutima turya turingoti dutwara amaraso agenda ku mafyigo hari igihe tumererwa nabi dutanguye kumererwa nabi n'amafyigo aramererwa nabi urumva bica bizana ingorane
kenshi twokwita cardio nephropathy, donc umutima uragwaye ukaca ujanako n'amafyigo. Hanyuma kenshi abo bantu bishitse kuri urwo rwego n'abantu kenshi usanga bativuza, usanga ari abantu badafata imiti neza. Hariho nabo kenshi twama twavuze abantu bama baca baheba imiti bakaja mu bintu byo gusenga, nabo nyene n'ibintu tuzoza turibagira, kuko uko ugenda urasubiza inyuma uko umuntu avugwa niko indwara nayo itera igenda kure, kandi niko uko kuvura bitangura kugorana. Ndamwongerereje ku bantu bagwaye umutima n'amafyigo, barashobora kumenyera cyane ngo twebwe amaguru yacu yamavyimbye, ntiyamavyimbye co kimwe. Nivyo birashika umutima amaguru yawe akavyimba, muga avyimba kubera ko uwo mutima ntubura uvuza neza. Nayo mafyigo yawe ntuburagenda ngo bagukurikirane neza kugira bafashe amafyigo abandanye yungurura kugira umukoyo usohoke. Urumva kandi kenshi ni gake nk'abantu bagwaye amafyigo bagerageza vraiment kwigerera ku bintu binjiza mu mubiri. Umva amafyigo adakora neza ko mataba ariko arasohora ivyo wanyweye, utegezwa kwigerera. Umva ubonye yuko biraboneka neza uravyimba bikarengana ikirenge, byahora ari kirenge gusa ugasanga biragiye ku kuguru, birashitse ku bibero, si bisanzwe, si vya bindi wamusanzwe. Bavyerekana yuko iyo ngwara yawe y'umutima, iyo ngwara y'amafyigo iriko mbega novuga iraba décompense. Umva ntibiri bien contrôlé. Niki kimenyetso cyategezwe kuguhamagarira gusubira kwa muganga kugira bagusubira kurabire neza nimba eske iyo traitement yawe uriko iracakora neza, iracajanye naho iyo ngwara yawe igeze. Umva hari abo kwimenyera uvyimbye amaguru, muga warusanzwe uvyimbye ikirenge gusa, sukuguru kose kwari gusanzwe kuvyimbye. Ifoko sukumenyera ngo nsanzwe ndayavyimbye uyaye, si bisanzwe. Haba hageze yuko usubira bagasubira bakakurabira. Aho twari tuvuze ku ngwara ziba zinyegeje z'igitigu, ntaguciriye mu gato akantu ka décompense bisigura yuko igihimba carengewe ntikigishobora, hacaza ivyo bimenyetso bindi. ngo ntubukiri kubwayi gusa, igihimba kiba cananiwe. Hari n'igihe nko ku bantu bafise inda bohava biyenketa ngo ni ikimenyetso c'indwara, oya bobo baranabasigurira igituma bavyimba amaguru. Kenshi uvyimba amaguru y'umwana yatanguye gukura, kuko igitereko umwana atanguye gukura kiraba kinini kiraguka, kandi haguma ari ya espace nyene, ari hahandi ndani mu nda ntihaguka ngo igiti c'umugongo cegera inyuma, oya biguma hahandi. Urumva cagutse gica kiza gufyonda gato, hari umuringoti ujana amaraso mu maguru, oya ahubwo Silven idugana amaraso asubira ku mutima. Iyo rero igitereko ca ufyonze gato, urumva ko ayaduga acagenda buhoro. Umva muri uwo muringoti naho nyene haba hariyo mu maraso turafisemo une partie liquide, novuga ko hari amazi. Urumva aho biteba iriko irateba, urumva ayo mazi cayironderera ahandi abaciye, ariko ivyo umaze kwibaruka ni ibintu bica biva mu nzira. Hariho n'ikindi kigomba gusa nk'ico onye gikunze gushikira abantu benshi, ni izo ngwara z'utwo turingoti tw'amaraso tutaba tugifise inguvu zo kudugana ayo maraso. Urumva ivyo Dr. Claire avuze hoho ku mukenyezi, urumva ko haba hariho ikintu cahagaritse. Mugabo ku ngwara z'irya mitsi kenshi n'abagwayi barashobora kuvyibonera nabo nyene, hari igihe babona ya mitsi yaranze,
donc ya mitsi iranda ku maguru kenshi hariho n'abidoga yuko hoba habarya n'igihe imitsi itaba igifise inguvu canke idafise iyo nguvu zo kuduza amaraso idafise izo nguvu zo kuduza amaraso donc hariho igice c'amaraso kigize amafluide ashobora kuguma ngaho nyene hanyuma umuntu akavyimba amaguru mugabo ivyo navyo ni ibintu bivugwa kandi kenshi abantu bavyivuza batevye gose kubera ko baryama urumva biterwa niyo umuntu ahagaze umwanya muremure cyane yicaye cyangwa akagenda kuryama akabyuka asanga byagenze neza ego muratubwiye ingwara ziba zinyegeje mu kuvyimba amaguru ariko muranatubwiye kandi umuntu ashobora kuvyimba ukuguru kumwe canke akavyimba abiri bega niyo avyimbye ukuguru kumwe haba hari izo ngwara nyene zinyegeje inyuma canke iyindi ngwara irukwaye ubuvyimbe bw'ukuguru kumwe nayo nyene aba ari ingwara yinyegeje inyuma harimo ingwara itoroshe ibikaze iyo bari ukuguru kumwe rero hari iyo ngwara umuganga wese ategerezwa kwirasura yuko atoba ariyo ni ingwara y'amaraso avura ariko ivyo biba biri impande y'igituma kuko umuntu asanzwe ameze neza amaraso ntavura mu mitsi yayo amaraso aguma ari fluide ameze neza iyo yavuze rero cyane cyane mu mitsi yo mu maguru uko kuguru kumwe aho yavuze kuravyimba haca hiyongera ko n'ububare bwa bubare twavuga ugahonyura bikanka pe nagomba ku murundi muri kwimore bavuga yego bashaka naho akubwira ati je ububare ndabwumva bufise inzira ukuguru kunavyimbye akakwereka ati ububare bucanga hano ngaho iyo mponyo ndababara cyane kandi n'ukuguru kurahindura n'ibara hari n'igihe guhindura ibara bivanye n'umubiri w'umuntu ingene ubumeze urumva aho n'ukuri nta n'ivyo ubibonye ukabibona mubwire anyarukire kwa muganga kuko ni ingwara ibisaba ubufasha bwihuta ko muri uwo mwanya washobora kubibonera mu kuguru amasaha abiri yandi birashobora guhinduka bikaba ibindi ego kandi n'ikintu nokongera ko ku bantu benshi ibintu byo kumasa ahantu hariko harababara havyimvye kuguru ni ibintu umuntu yo kwirinda gose cyo bijya byo kwikanda byo kwikanda kuko ivyo Dr. Claire havuze ako aho hantu ayo maraso yavuze haba hiyugaye hanyuma umuntu akacaja kuhamasa twa tuntu twavuze tuca tuva ngaho one dutembera umubiri wose dutembera ahantu haca amaraso hose hanyuma kenshi hari igihe duhereza ku mahaha naho tugiyeyo nawe nyene ni ikindi kintu umuntu aba atinya gose kuko twese turazi yuko amaraso atembera aja ku mahaha kugira aronke wa mwuka mwiza twese tuba dukeneye iyo rero ako kantu kaduze kagashika hejuru ni ikintu umuntu aba atinyira gose kuko ako kantu gashobora guhitana umuntu kuko kaca kugara aho hantu haca amaraso urumva twavuga yuko iyo umuntu kuvyimba amaguru harashobora kuzamo ingaruka yuko ubura ingene uhema neza ego bivanye ego n'ingwara kandi ego umva abantu benshi ivyo ntavyo bari bazi ndibaza mugabo ni ibintu umuntu yoza arahimiriza abantu kuko benshi abo turonka biba vyatanguriye nko mu maguru hagushikira ako kantu kavuze katanga gushikira amahaha kandi ikintu muganga ntaba ariko arakora aba ariko yirukanga kugira uwo muntu ibyo bintu ntibigume bibandana hanyuma kandi nashaka kongereza ko kuri ibyo Dr. Claire yaravuze by'indwara z'amaguru ababara kandi abyimvye ni igihe umuntu yagize nk'agakomere kuko kuguru agakomere naho aba ari gatoya
kaguma ari agakomere ntawo kinuba ntari igihe rero haca hacamwo n'ubucafu ubwo bucafu donc bugatera no byita nk'aka infection iki infection ni imvugo mbabwira amatwi mugabo ya infection nyine naguma ari infection rero kenshi abantu kenshi baza yabyimvye ku kuguru kandi arababara kandi umuntu aca yirukangira kuja gukuramo yuko atoba afise ivyo bintu by'amaraso yobavura mugabo ako ka infection kenshi iyo n'umuntu akabonye yo kwirukira kwa muganga kugira avugwe kare hama dukuremo n'izo ngaruka mbi zindi zayo maraso avura nuko abona ukuguru kwahishiye kenshi ntari igihe asanga ko ntatanguye just kuvamo just n'utuzi kandi akababara gose akababara vraiment unakoze ko haba hashushe gose haba hashushe hanyuma just ibyo umuntu abihimiriza gose kandi ndabisubiramo kuko ni indwara abantu bategerezwa kumenya kuko hariho nabo zica bataranashika kwa muganga yoza kwa muganga hakiri kare kugira umuntu amukurikirane bareke kuza baramasa ayo makreme ya massage nibo banze bayihoze basi babanze bihashyuhe bashike tubabwira uti twasanze takiriyo basi genda umase tukiraho nyene urumva hari nk'abajya usanga atari ivyo byuko ukuguru kwivyimbishije nk'ubu yahinyagaye canke yababaye cakabona ukuguru gutanguye kuvyimba akavuga ati natamutse nk'umanya munini akaca yikanda n'amazi ashushe canke nyene akagira ivyo byo kumasa mbega nabo mubabwira iki kurumva turivura uwahinyagaye ikintu ca mbere ukora ni ugukanda n'amazi ashushe jusazi roheta n'abatumviriza bose ahantu hababaye hakeneye ubushuhe hahaye ubushuhe ahubwo hatavyimba uco vyimba kurushirizaho umuntu iyo umuntu ababaye haba hariho haba ntanutwo dutsi tugerageza kuza gutanga utuntu twogabanya ubwo babari ugiye ugafata iyo mitsi ukayishirako amazi ashushe cayaguka cyo ugasanga umafyonda bunyingo ni umva bora ngo cufyonda bunyingo icayaguka kandi yaguse donc ça veut dire je suis sûr yuko aho hantu haguma hari just movement yayo maraso n'ibiki kandi hacategezwa kuvyimba kubera hari programme nyinshi ahantu urumva haguma haca utuntu twose urumva iyo hatarimwo imvune ari agashoke gukoresha amazi ashushe ahubwo kuburi kutuma havyimba nibo bokoresha ikintu gifasha nuko iyo mitsi ngaho oni ahubwo yiyegeranye umva nuko harika uko mukafatisha amazi akanya kandi sasuraje gusumba gushirako amazi ashushe biragabanya ubwo babari ariko uzi kutahinyagaye ukabona ahantu hari ivyimbishije kuko nk'ivyo bijanye nk'abantu bagendana udukomere ku maguru bikunda gushikira cyane abantu bagwaye diabete bari muri ya stade ya complication yuko udutsi tumenyesha umuntu ububabare n'amasensation byo ku maguru bajya nibo bakunda gukomereka batabibonye kandi iyo ngwara yo kuvyimba ukuguru kumwe irabashikira cyane bajya nibo boza bakarara nimba atadukomere bafite ko ntibavyumva arashaka gukomereka atavyumvise ko muri iyo kayi yo infection ibanza kuza muri izi nyama zo hejuru gusa mugabo itavuwe n'ingoga ikigenda iba ntivyikiza uye ka microbe kashitse kaguma gashaka ahantu kaba heza gaca kaguma gacengetera indani kandi gashitse mu nyama ikihinduka iyindi ngwara yoyo mbi gusumba urumva vyoboneka hakiri kare nk'abantu bakunda kwambara ibirato vyugaye umwanya wose ibintu kugira ibimeme umwanya munini ku maguru
n'ivyo biraguha amahirwe mabi yo gushobora kwandura iyo infection umunsi umwe. N'abantu bakunda kugwara ibimeme nyene kandi iyo ngwara ntitugiye ngiza ku maguru gusa oya birashobora no gufata ku ntoki biravye n'akazi ukora iyo microbe ifa kuronka aho yinjirira nta kindi kandi iyo ngwara itavuwe n'ingoga naho aba ari infection naho atamaraso yavuze igenda yikomplika urumva nayo ntiyoroshe izo ngwara z'amaguru avyimba cyane cyane iyo ari kumwe atari yose umuntu abibonye reflex ya mbere yogira no kugenda gutabaza. Yego tukiraho nyene muri vya bintu byuko twivura hari abaca bambara vya birato biri mu tuntu mengo n'udushinge kugira ngo bigire massage byo ni gute usivye ko hari aba hafyonda abandi nabo bagahonora ku tuntu ngo bako barivura. Bisanzwe tujya turato turimo utuntu tw'udushinge deja ni sukuvuga ko twakorewe abantu bafite amaguru avyimvye nivyo twihaye ngo umuntu avyimvye amaguru nitwayambare oya tujya badukoze ku bantu bafite ingorane amanoropati niko novuga umva ntaho bihuriye n'amaguru avyimba ko amaguru avyimba kubera izindi mvu ntaho zisana n'uduti tuzana novuga amasensation mugabo n'umuntu yumvirije neza ibyo twavuze umva ibyo kumasa ntaho bihuriye no kwiza ingwara urumva ibyo kumasa bivanye n'utwo dutsi turi mu kirenge hanyuma ibyo bintu kubyimba amaguru biba bivuye ku zindi ngwara kandi yo kwitaho rwose ngira nico nyene abantu kitugora gutahura yuko haba ari izindi ngwara zinyegeje urumva tubona ukuguru kuvyimvye nturavye igituma kuvyimvye utira cakirato tirekana mbare ukuguru guca kuvyimbuka ivyonye abantu nukuvavanura navyo yego urumva nk'abantu nko kumenya n'akarorero ngira ntange benshi nk'abamenya ingwara z'imitima urashobora gusanga n'umuntu yamagenda akumva umutima urasimba cyane ugasimba cyane ari umuntu yahora afise ubuzima akora utuzi twinshi ubu akazi katoroshe gasaba inguvu akakubwira ko bishika naho yicatekanye akazi yumva ngo umutima urasimvye akaba ari umuntu atakigenda rwa rugendo yahora agenda akavuga ati maze kubibona ubu ntanguye n'urugendo ngenda amasaha 2 haheze nk'iminota 30 ndiko ndagenda nukuri ndumva ndushe ngumva impemu zirakatitse akakubwira ko atakiduga ku mudugo akazabona amaguru atanguye kuvyimba nk'uwo muntu nuwo guca aza kwa muganga kuko kiba ari cya kimenyetso cy'amaguru avyimvye kije ciyongera ku bindi yarasanganwe umva ivya mbere yaravyihoreye baza ngo nibisanzwe uko kuntu umutima utera wiruka bisanzwe agatangura kuza arabura izo mpemu zo kugenda kuri ya distance yahoraho arabura haciye haza kwa maguru arindiriye niyo undi azoza kahema atagishobora no gutambuka atagishobora no guhema neza urumva ntiziza iba ari symptome ihari yibonekeza cyane yoyo muga wari usanzwe ufise twatundi wari usanzwe ufise ko makenga haba hageze no kureka kwibaza ibintu birebire habageze ko haguruka kugenda bakakurabira kwa muganga dufatiye kuri aho karorero nyene ni ryari umuntu yo kwihutira kwa muganga amaze kubona ko amaguru we yavyimvye nyene hari igihe uwo vyimvye kuguru muga ntubabare ukavuga ati nzokwivuza hanyuma none ukibona ukuguru guhindutse ihutire kwa muganga ubwo nyene yego kuri nimusigure mu bisigurira abantu kuko sinzi ko wese ashobora kubitahura kumwe urumva ni ibintu bifata umwanya kugira umuntu avuge ngo byabaye grave mugabo urindira iyo grave urumva yuko uza kwa muganga ari babandi utegerezwa kuba uri kuri oxygene utegerezwa kuba uri kubera twavuye ku kirenge twagiye ku murundi kuri muri twaharengeye munda naho nyene uratanguye kumva yuko wama wuzuye ugize gutya anye ukumva umenga hama akadobo k'amazi
bivuye mu nda ubunye tugeze maha urumva nta muntu yorinda yuko hajyanye ikintu cya mbere just nibaza ku muntu kiri vital no buntu gute twodo ndashaka ko umuntu vraiment yo gitahura guhema n'ikintu umuntu atareka arakigira canke iyo uhumaze n'imisegonda 20 utari kurahema nabura vyumva yuko ubwo buzima ntibushoboka rero iyo twibutse yuko umuntu yorindira ubumanya wose bikarinda bishikira no kumaha turumva ko biba biteye ubwoba kandi n'abantu vraiment batabamerewe neza hako rero umuntu avuga ati je nabonye no munsi hahantu havyimbye gatoya reka turindire mu kwezi kuza hanyuma utangure kubona ukuguru kose kwatanga kuvyimba hama uvuge ati reka nje kugira agasport canke nje mu gasona canke bamase ngira birahera ubone urinze ushikira ni neco gihe ifo kuja kwa muganga hagishoboka kugira umuntu yevite yuko dushikira urwo rwego yuko udushikira ukirufa cyangwa umerewe nabi kuko urumva nk'ibyo avuze umuntu arashobora kuza basigaye bana utagize reflex ngo ubirondere ubu hariho abantu basigaye bibaza yuko kuvyimba amaguru ari ibintu bisanzwe utababara n'ibisanzwe ukamubona akinjira kwa muganga wabibonye akavuga ibintu yose akavuga ibintu byose ukarindira kazokubwira ko afite ikibazo cy'amaguru ukamura wamaze ati none ko je mbona ayo maguru yameze ngo yo ngo muganga ibi ngibi turabanye mubanye gute urumva ngo biraza ngo ibingo ahubwo ngo bimaze nk'indwi zibiri ngo ariko ngo bizohera ngo kuko ngo byari ngo hareze nk'ukwezi ngo bije ngo aravyimba n'ukuri ngo akavyimba kaba manini ngo hanyuma ngo nkabona ngo biraheze nuko nyene nico nyene umuntu ataramenya ari abari umubiri uba uri kuritakira hakiri kare kuko ni ikimenyetso cerekana ingwara zitoroshe iyo ari izo ngwara zihari ni ingwara wivuza ku mezi ari umutima urumva ni ibintu muca mu bantu ubuzima bwose ari igitigu ni ibintu muca mu bandanyina ubuzima bwose umva vyiza woza hakiri kare bikaboneka bitararengerana ukabivugwa hakiri kare kuko ntaba n'ingwara zoroshe naho yoba ari aho uvyimvye ukuguru kumwe ni ingwara nayo uvugwa nivyo uraja mu bitaro ugasohoka ibitaro ariko hariho imiti ugumamo muga bivanye naho iyo ngwara yarigeze imaze kugera kure hoho urashobora no kumara n'imyaka 2 ukiri muri ibi ukitonda kwa muganga kubera ko just waje kwivuza utevye bumva abantu nibafate yuko umuntu ameze neza afise amagara meza ntavyimba amaguru uvyimba amaguru haba hari ikintu gisaba yuko uhaguruka ivuga ukaja kwa muganga bakagitora hakiri kare hanyuma ubuzima bukabandanya kandi rero unavyimbye nayo maguru ntuje muri siporo kuko amaguru arinze kuvyimbana urwaye umutima wawe ntukeneye effort kuko même dans l'état normal ntushobora kugufasha bikwiye ngo ubashe kubandanya ubaho niyo imagine uciye uwo mutima ugaca ugenda gukoresha une activité physique umva ni ikindi ubugomba usabwe ibindi bisuma ubugiye kuremba fete ubugiye kwiremvya ari igitigo ico gitigo kirakwereka ko no mu bisanzwe handi ntikiriko kirakora neza ugiye kugishira kuri effort physique urumva ntibikunda kuko ayo maguru avyimvye n'ukuri babibonye baza kwa muganga basi na decision afata ayifate yamenye ivyo ari vyo bazi ego bega none nivyo babishika ukaja kwa muganga wavyimvye amaguru ariko izo ngwara zinyegeje ntibazitore akaba ari nk'ingwara yo kuvyimba amaguru ubwayo gusa ingwara zo kuvyimba amaguru umuntu ashobora kugira hariho utuntu twitwa ama lymph nodes sinzi ukuntu tuvuga mu gifaransa hari gihe ni amasumbi ko ari
amasumbi nayo nta masumbi yo nta manuel lymphatique yo ku maguru urumva ko nayo amasumbi ego n'amasumbi ahantu haba abasoda b'umubiri bacungira. Urumva hari igihe utwo tuntu duterwa n'ama infection bigatuma ukuguru kuvyimba kukavyimba gose utakomeretse cyangwa utahinyagaye. Ivyo one navyo ni ibintu umuntu ashobora kuvura akoresheje nuvuga ama service menshi yo muri medicine kandi ni ibintu bivugwa ku mwanya munini kuko navyo nyene bifata akanya kugira bishike. Yego niwatsukari izo ndwara zonyine ntibashobora kubona mugabo n'akandi nagira nongere ko kuri ibyo mwaka muravuga bivanye n'indwara mwari mwavuze ubuheruka ukubyimba kw'amaguru umuntu arwaye malariya ni ikintu cyo kwirukanga ku bitaro. Malariya iratuma umuntu abyimba amaguru amafyigo aba yari urumva ko cyama ari ikimenyetso kiza gishitse kiba kiriko kiragabisha ati irukira kwa muganga nuko umuntu yo kwirukanga kwa muganga. Sino turazi ko ari abantu bafite amaguru manini muga bahita amaguru manini bahita amaguru afyimvye. Yego none twavuga ko ingaruka y'amaguru avyimvye reka mbere dufatire ku mwanya muremure umuntu atayivuza canke ayivuza nabi canke yivura ari zahe. ni ivyonye twavuze bivanye n'indwara imwe yose bivanye ku mutima bivanye ku gitigu bivanye ku mafyigo utayivuje hakiri kare haba zijya zibabaza na zijya zitababaza zirafise ingaruka mbi nk'ijyane Dr. Claire yari yavuze euro infection ruvuye ku rukoba rushikira amamuscle ishikira muscle ni ibintu uvugwa umwanya utari mutoya ni ingaruka mbi ishobora kuba ku mwanya muremure utivuje ivyo one by'amaraso avura bikava mu kuguru bikaduga ahandi ni ibintu ushobora kwivuza amezi ugize imana kuko kenshi kuko kenshi ubushitse urembye kuko aho hantu hategerezwa kuba hariko haraca amaraso amwe aronka impwemu nziza hanyuma abandanye ntibabigikunda haba hazivye umva ndo ni ibintu umuntu yirukangira kuvura umva twishira mu ndwara zica hari amafyigo hari naho uca usanga uvyimvye amaguru ugaca wibukira muri kabine yuko umaze nk'iminsi 3 atamukoye ugira aho urumva uri muri babandi baba bakeneye dialyse udafise uburyo utayironse uri umuntu adasohora umukoyo ntumarindwa oya nta n'indwi ubufise ari umutima utanguye gukora nabi bikaba vya bindi amazi aruzuye hose nayibona mu maguru ari mu nda yashikiriye mu mahaha naho nyene buri yandanje uri muri babagwayi bashira abantu mu bagwayi baremvye no mu bitaro rwarira ahantu abagwayi baremvye gose umva ko vyo nyinshi muri zo kwanza ni zose ni zose kereka iyo twavuze y'uturingoti tuvyimba kubera ko tutaba dufise uburyo bwo kudugana amaraso muvuze zose nukuri byose biherera kuri sefatali ni naho twama tuvuga yuko izi ndwara
kuvyimba amaguru singwara izi ngwara zose kibitera bazita mu kirundi kwica ruhoze nta na rimwe uzokugirira inzigo izo kubonekeza rimwe hanyuma usange ugiye kwivuza watevye none izo ngwara ukuvyimba amaguru ni ingwara ziba zinyegeje inyuma none ubituye nk'umwebwe mukorera mu buvuzi bwa misi yose abatwumviriza bohava babaza ati n'izo ngwara zo kuvyimba amaguru bazivura gute muvura ayo maguru yavyinye muca muvura izo ngwara ziri inyuma kuko nazo nibaza ko ari zike zikira no kugira amaguru ashobore kuca avyimbuka muvura iki muri ivyo bibiri baje kare muri izo ufite amaguru avyimba n'ikimenyetso singwara wumva tuvura ingwara kandi abaje kare aravyimbuka ikibazo rero ni abaje kare ko iyo ngwara yabo ikiba controle ca gihimba kikweretse ko kitari ko kirakora neza muca mugifasha kigasubira gukora neza nicerekana neza yuko iyo mituriko iyo treatment yawe iri kurakora uravyibonera wenyene uravyimbuka kuko ca kindi catumye y'amazi ava umuntu ze mu ngingo zayo agasohoka ntibisubira kuba donc ajya amazi ntusubira kuyabona uravyimbuka wenyene ukabona amaguru yawe aravyimbutse ugasubira amaguru agasubira kumera neza none ko kuvyimba amaguru ari ingaruka y'izindi ngwara umuntu yo kwirinda gute nyimba gendana izo ngwara mwatubwiye zishobora gutuma amaguru avyimba yo yirinda gute canke ubudafise izo ngwara ko mwavuze ko bishika akaba hariho ingwara yo kuvyimba amaguru wewe yo kwirinda gute mwene izo ngwara ko numva ari ingwara ishobora guhitana umuntu icambere nuko umuntu yomenya uko amagara yiwe ameze kandi ivyone twama tubitwenga nk'abarundi ngo umurundi yivuze yagira apfe gusa canke yumvise ko amerewe nabi niho yiyumvira ko aje kwa muganga ariko iyo ushoboye kuza urarabisha naho kuba ako gasukari kari ngaho nyinshi mu mubiri naho woza urarabisha iyo tension rimwe aho ushoboye hose ndazi yuko ibintu byo kwivuza hari abo bigora kuko n'ababishoboye hari igihe donc batabigira mugabo aho ushoboye hose kuza urarabisha ibipimo byawe by'umutima ibipimo byawe by'amafyigo ibipimo byawe by'igitigu ni ibintu bifasha kugira umuntu amenye hakiri kare hanyuma ashobore kugufasha amaze ataranga inkono hamubona we atagwaye izo zindi ngwara ashobora gufatwa na ya ngwara yo kuvyimba amaguru nawe mutubwira mbega birashoboka ko umuntu yirinda mwene iryo ngwara mutubwiye elephantiasis umuntu ashobora gukurikiranwa mugabo ibitewe n'aka infection umuntu ashobora kuvura mugabo ku mwanya muremure tugira twinjira abantu bakija kurima bambaye ibirenge kunyura ahantu hari ibishanga bafite biyafata akanya kanini gose umva umuntu yo kwirinda kuja kurima n'ibirenge kuja mu mazi ngo witeme ufite urumva nukwama umuntu araba naho ubukomeye udukomere two kubirenge canke turi ku ntoki aha hantu umuntu aba en contact n'ibimukikije kuko ibirenge nta maso bifise uhonyora ahariho hose nukwirinda yuko ukamuraba yuko atadukomere ufise ku birenge canke ku maguru ivyo birafasha naho buri umuntu atangwa rugwaye uri umuntu akomeye neza kuko ntibura kwa iyo infection ntibura ku ufise agasebe utanabonye umva ntukitaho ngo ukavugwe n'ingoga gakire urumva irakwinjirana nukuraba kwamba waravye yuko atabikomera ufise ku ntuze ku birenge no ku maguru cyane abantu bakunda kugwara ibimeme bakagerageza bakavyivuza ibimeme vyabo bigakira abo baba bari expose gusumba abandi hanyuma n'abagwayi ba diabete bakunda gukomereka bobo ntibabimenye nabo nyene bakadubla d'effort
bakaza bararaba ahandi hose sino ni muri vya bindi twavuze izo ngwara zose ni zimwe abantu bafise amahirwe mabi yo kuzandura nko kuri kubijanye n'igitigu abantu bomenya ingene bifashe kuri iyo statut ajya ama hepatite kuko nazo si ingwara zoroshe kandi hepatite ni ingwara yica abantu benshi ego imbere yuko turangiza ikiganiro cacu ni zahe impanuro canke n'igiki mwotekerera abatanguranye ikiganiro natwe kugira ngo bashobore kubisangiza abatavyumvise canke n'abaza gukurikirana ikiganiro cacu mu nyuma bashobore kumva ati muganga yaduhanuye iki yadutekereye zimpanuro. Hariho donc na bamwe twari twibagiye gatoya hariho abagira ibyamitsi byimba n'abantu bashobora kuvurwa neza kenshi ahubwo iminsi yose iyo bagiye kwa muganga hakiri kandi bose n'umuntu yobahimiriza yuko bamenye ukuntu amagara yabo ameze kandi ntibiraba imyaka kuko isi yarahindutse ibyo dufungura byarahindutse n'umwuka w'ahantu tuba ni ibintu byinshi byahindutse urumva iyo uronse akaryo akariko kose ko kumenya ukuntu amagara yawe ameze imbere y'uko ibintu biba ibintu biri grave gose mu kugafata ukagenda ukarabisha hanyuma umuntu akagufasha hakiri kare yego jewe ico nohanura nuko ni bimwe navuga amaguru avyimba si bisanzwe amaguru avyimba kubera ko hariho icabitumye kandi kenshi twabonye ko icabitumye kiba ari ikintu kitoroshe si ingwara yoroshe si inzoka n'ubugwaye inzoka hamwe tuguha just imiti y'inzoka imisi 3 bigahera oyaye ni ingwara ziba zitoroshe amaguru avyimvye n'amaguru manini biratandukanye ego ufise amaguru avyimvye hariho basi naho wowe ufise amaguru manini muga vyimvye urabibona uyafyonda ubonye trace y'urutoki rugutoke rutavamo ingo kwa muganga ego ndabashimire rero ku kiganiro dukoranye ndabashimire Brian ndashimira natwumvirije ego ndashimira na Claire rero ni kuri zino mpanuro z'abaganga duhereje ko ikiganiro cacu cuno munsi twako tuganira ku ngwara n'ingaruka z'amaguru avyimba ndabashimire rero mwebwe mwese mwagikurikiranye arico mufise mubaza murashobora kuza kutwandikira kuri 72 Lorita Flavia Citegetse njako ndakibashikiriza mubandanye mwumviriza isamirizi yanyu Kazoza FM naho ubutaha Kazoza FM, be your own boss.